n'abasirikare ba FARDC bari mu ntara ya Tanganyika hafi ya Kivu nabo ndumva baje kurwana abari Manyema nabo ndumva baje kurwana none bakeneye ko ngira amahoro gute n'abakongomani ubwabo nyene batagomba kurwanira Kongo ugakibona agahugu nkako kariko karabizi yashu igihugu nka Kongo c'est une honte nukuri bateye isoni mes chers amis congolais non c'est pas les Congolais gusa ababantu bose hari akantu basangiye bon benshi kamvuge benshi reka generalize nibave mu mitiro barimo amase ya kera ntagiho mu rutaro nibave mu mitiro barimo barabe ahantu isigeze Kagame nta nguvu afise zo kuba yogira Kongo kwa igize wapi nuko abakongomani bari mu mitiro byinshi bari donc bariko bararota nkamwe bakukura mu mitiro cyagumye ni cya Kabila ntabwo yigeze yubaka igisirikare cy'igihugu Chilombo yaje gutwara igihugu ibanga yarazi yuko Kabila mu gisirikare cya Kongo yahashize abahwande donc mu badécideur muri état major ya Kongo plus de 80% hari huzuyemo le Rwandais donc aba pro Kabila nta mu FARDC kwizina donc w'umutima yararimo Chilombo arakumbagaza manda yiwe yose ya mbere atigeze yiyumvira kubaka igisirikare no herakeneye bigende gute iya umurideri Chilombo yakagomba gushika kwanza yubaka igisirikare cy'igihugu donc iba ariko arakora ubu nivyo yari gutangura kuri manda yiwe ya mbere Donge kuramutsa abakunzi ba Yaganawe TV aho muherereye hose ndababwira bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye ni MC Benita murabona neza ko twumwe n'umusesanguzi reka tumwakire kugira ngo aturamukize abakunzi bacu kaze cyane bwana musesanguzi urakoze cyane Benita ku kazo maye reka ndamutse ariko badukurikirana aho bari hose kumbure urabari hano mu Burundi canke ku mugabane wose wa Afrika eka ndetse no ku migabane yose kumbure twatumaze kabiri tutaganira ariko noneho ngira ngo ubu bigiye gusubira mu buryo yego urakoze cyane tutarandiriye rero turitabandanya kuri bimwe ko ravuga ku intambara iri mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi taraciye iminsi ariko havugwa yuko President Tshisekedi aherutse guha umukono President Kagame nk'ikimenyetso cy'amahoro nko gusaba ko abasoda biwe canke se mutangazamakuru mbabarire yego mbabarire ico kintu ndamaze kuvuga ko ibitangabo byinshi ariko ku yindi ncuro reka ndakigaruke abantu bamwe n'abandi bariko bihenda bavuga ko Chilombo bisa nkaho yoba yanafukamiye wanashaka President Kagame yego abandi bakavuga ibyo bishakiye mugabe tuko turabonesha amaso bitandukanye cyane n'ivyo turiko n'ivyo bamwe bariko baravuga kwirya geste Chilombo yakoze ico abantu bomenya buriya Chilombo president wa Kongo ikintu yakoze narabisigura ahantu henshi ngo ndabisubiremo Chilombo bisa nkaho yafatiye ukuboko mu safuriya President Kagame yariko aradokoramo nibyo yagaragaje yamufatiye kamvuge uku mu ruhame rw'abantu hariho isi yose abaseruka isi yose Chilombo aca mudoma ku rutoke ti wowe Kagame ndazi yuko ari wewe uri kurateza umutekano muke mu gihugu canje wewe wo bishaka je na wewe igihugu canje cotekana burya nibyo Chilombo yakoze mugabo hari ikindi kintu abantu batazi bateko banatahura nama navuze cyane Chilombo ariko yerekana ko akeneye amahoro kandi n'ukuri uravye ibyo ariko arakora ama initiative yatanguje ama lobbying ariko arakora muri za Amerika n'ahandi hatandukanye Chilombo
akeneye yuko Kongo itekana, akeneye yuko abakongomani bishira bakizana baronka amahoro. Mugabo biratangaje kumva ko Cirombo yosaba ko Kagame amuha amahoro mu gihe Kagame nawe adakeneye amahoro. Ibintu bitandukanye. Kagame nta amahoro akeneye. Il ne veut pas de la Kagame haba no mu gihugu ciwe nta amahoro akeneye. None yarondera muri Kongo bigenze gute? Aya mahoro atanga muri Kongo bigenze gute? Tugomba gutahura Kagame akeneye iki? Ni igiki kiriko gituma Kagame ariko yidumbaguza muri Kongo, ariko arungikayo by'agasakisaki abasirikare b'iyo RDF muri Kongo, aguma rema imigwi y'iterabwoba muri Kongo. Ibintu by'abantu bagomba gutahura. Gushika magingo aya benshi ntabwo barashobora gutahura impamvu Kagame akomeza kudurumbanya umutekano w'igihugu ca Kongo. Ntacyo dufasha kugira ngo dushobore gutahura neza cyane cyo aha rero ngomba kuza. Buriya bamwe bavuga ngo boba bakeneye ko iyi Kivu, ndavuga ikivu y'amajepfo na Kivu y'amajaruguru boyibarikaniza bakayigira igihugu, Republika ya Kivu. Abandi ngo baba bakeneye ko ikivu bayomeka ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rube runini. Ukaba nkako abanyarwanda bo bakomeza kurimba yuko ngo u Rwanda ntirugira imipaka. Donc bakenera kuguma bagura u Rwanda. Ibi byose ni biko biravuga. Mugabo tugiye kuraba mu byukuri Kagame si n'igihugu akeneye wapi, samahoro akeneye wapi. Narabivuze Kagame n'umukomisiyoneri. Ariko bwana mfusanguze ntaguciriyemo, turifuza kumenya impamvu President Tshisekedi adashobora kuzana igisirikare ciyo na kugira ngo gihangane ni RDF. Ibi rero nivyo ngiye kuvuga mu mabarire gato, nivyo ngomba nshika ko neza mu buryo bweruye, sivyo? Kagame aramaze imyaka 30 yubakiye igihugu cy'u Rwanda ku butunzi kama bwa Kongo. Hariho desero kuna wengine bacapira, sivyo? Mugabo tugiye kuraba geographiquement murabona u Rwanda hano ruri. U Rwanda rufatanye na Kivu. Ni kuvuga Kivu Nord wanashaka na Kivu Sud, kuko winjiranye za Katogota Kamanyora ushikira muri Sud Kivu. U Rwanda rero simanye ndeno bivuga, reka mwashi nyine mvugo iri adeko. U Rwanda gwiba ubutare muri Kongo, sivyo? Rumaze imyaka 30 gwiba ubutare muri Kongo, rubushira hehe? Mu Rwanda. Bacabucisha mu Rwanda vers Uganda. Bava muri Uganda bushira hehe? Nairobi. Uva Nairobi bubandanya mwibahari, sivyo? Aha ni mu gihe utahagurukiye ku kibuga c'indege hariya i Kanombe. Donc ibi rero ni u Rwanda ruriko rurarondera muri Kongo. Ne vous trompez pas, mubaza ngo u Rwanda rurakeneye amahoro muri Kongo. U Rwanda nta mahoro rukeneye. Bere byo bakeneye iki? Bakeneye ubutare bwa Kongo. Mugabo kubera bariko barabona yuko bivanye n'amatwarire ariko arabagora, bashira abapresident babo umwanya ku mwanya bakananizwa. Donc abakongomani batangiye kwerevuka, batangiye guca ubwenge. Umugambi abahima bari bamaranye plus de 100 ans wo kwimplanta empire hima, ubu niho babonye ko bagomba kubushira mu ngiro. Kuko muri iyi minsi heze barabona yuko bidombaguza muri Kongo ko bagombye atankomanzi nimwe bagakora security. Mugabo ubu bariko babona yuko biriko birababera intambara, bariko babona yuko bitakiborohera kuja gutora ubutunzi kama bwa Kongo. Niyo mpamvu rero bashize inguvu kuri balkanization. Bakeneye ko iyi Kivu yose swate bayigira Republika ya Kivu irongorwe n'umututsi wiwabo umuhima, kugira ngo baze baratora ubutunzi nkuko bashaka. Nta Kivu, donc aba bahima ntabwo bakeneye Kongo yose, wapi? Bikeneye gusa burya buce burimo ubutunzi kama. Sigura yuko neza rero ko iyi ntambara Kagame adashobora kwihagarika. Nigikunda none yo cabaho gute? Iyi myaka 30 iheze ndiko ndasobanura. U Rwanda rutunzwe na Kongo.
n'ubutunzi kama bwa Kongo. So reka cyinshira kuri cya kibazo wabaza rero uti kubera iki uyu Tshisekedi adashobora guhagurutsa igisirikare ngo gihangane n'u Rwanda. Dabo mugomba kumenya yuko aba president bo muri Afrika abenshi muri bo ntabwo ari abarideri, abenshi n'aba ambitieux ni n'aba commerçant. Ibi tubimenyere. Chirombo yashitse ku butegetsi azi neza yuko atagisirikare afise. Igisirikare cyitugwa ca Congo FARDC yarabizi yuko Kabila yamaze kuciya appropriate. Ibi ngomba ndabivuga mu buryo bweruye ndanabisubiremmo abakuru b'ibihugu bariko bashaka kuja gutwara ibihugu bya Afrika bumve yuko ugiye kurongora igihugu usubirira umuhima umenye ko ubusa n'ugiye kubaka igihugu gushasha. Raba Kagame burya ijya RDF ntabwo ari igisirikare cy'u Rwanda, yani igisirikare cya Kagame. C'est tout comme muri Uganda UPDF ntabwo ari igisirikare cha Uganda, ni igisirikare cha Museveni. Burya Museveni yohava hajya yogenda twara igisirikare ciwe, Irantego meme Kagame havuye nawe nyene yogenda twara igisirikare ciwe. Ibyo nibyo byabaye no kuri Kabila. Kabila yaratwaye manda ziwe imyaka 12 nimba nihenze 18 araheza aregura. Mugabo igisirikare cyagumye ari cya Kabila, ntabwo yigeze yubaka igisirikare cy'igihugu. Chirombo yaje gutwara igihugu iribanga yararize. Yarazi yuko Kabila mu gisirikare cya Kongo yahashize abahwande. Donc mu ba décideur muri état major ya Kongo plus de 80% hari huzuyemo le Rwanda. Donc aba pro Kabila nta mu FRDC kwizina, donc w'umutima yararimo. Chirombo arakumbagaza manda yiwe yose ya mbere atigeze yiyumvira kubaka igisirikare. Herakeneye bigende gute? Iya umurideri Chirombo yakagomba gushika kwanza yubaka igisirikare cy'igihugu. Donc iba ariko arakora ubu nibyo yari gutangura kuri manda yiwe ya mbere. Yaratwaye manda yose aregura araheza. Kuri manda ya kabiri aza kubona niyo bitanguye kuyangara. Niho atanguye rero kubaka igisirikare cy'igihugu. So ibi rero kubona Chirombo atihutiye guhagurutsa igisirikare ngo bahangane na M23 nuko yarazi yuko atagisirikare afise. Le preuve en est que igihe batangwa gufata za Sake za Minova za Goma n'ahandi hose haba hari abasirikare. Mugabo abasirikare resondiza abasirikare b'igihugu FARDC bati nkonga bagera naho bati indege y'intambara Sukhoi, indege y'intambara, amabrende, amapika byose barabita aho barigiye. Uwo umusirikare wahe n'umusiti bishisa kegura ijya ngo ni igisege ndayitwaye. Mugabo umusirikare umuya force ate indege Sukhoi birababaje kabisa. Ibi rero iri niko sinamagiza Chirombo ntabwo yihutiye kubaka igisirikare. Mugabo nico kintu cyambere agomba gutangura gukora. Iziro ni ngorane tuko turagwamo muri za Afrika kubera ko turiko dutwagwa n'abantu atari abarideri. Abasirikare benshi muri Afrika sabarideri kuko ubundi ubutunzi Afrika ifise ntabwo twakagomba kuba tucambambira ibihugu by'abazungu nka Kongo. Ufate kare kuri Kongo yonyene. Kongo ubutunzi kama ifise burashobora no kuba bwo provoka 3e guerre mondiale. Ubutunzi kama Kongo ifise yonyene. Ubu Umunyamerika ahanze amaso muri Kongo, Abarusiya memema, Abashinwa memema. Mugabo Chirombo n'umugore si hari aho gukoresha ubutunzi bw'igihugu kugira ngo ashobore kwibaka no kugira iki ibi byaranze. So niyo mpamvu rero turiko turagira ibibazo abanyafrika mu by'ukuri twari dukeneye abarideri, abarongozi nyabo, apana badandaza abari baza kuyobora ibihugu. Apana umusekera ashika umukuru w'igihugu ashika kuyobora igihugu agatangura business.
apana umukuru w'igihugu ashaka ku burongozi bw'igihugu agatangura kwivanga muri ibi na biriya yakagomba guhagararira igihugu inyungu z'abene gihugu agashikana igihugu ku iterambere riramo. Yego ya turumvise neza ko uriko uragerageza kuvuga turumva neza ko Congo ifise ubutunzi budasanzwe nayo ni kubera iki idashobora kuba puissance mondiale habuze iki? Bon mutangazamakuru ni kibazo nuvuga gihambaye cyane gose. Ubundi Congo yakagombye kuba ari puissance mondiale. Congo ya apana mona dufatiye ku butunzi kama Congo ifise yakagomba kuba ari puissance mondiale. Birateye isoni kubona president wa republika iharanira intwaro rusange ya Congo ajya gukomera amashirahamwe mu bindi bihugu ngo bazi bamwubakira ibitaro, ajya gukomera amashirahamwe mu bindi bihugu aze kumwubakira amabarabara afise ubutunzi kama nkaburi ariko za republika birateye isoni. Sino guteye isoni birateye n'akababara arashaka ko ntayibona. Ni mu kintu tuvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cira. Biriya bihugu ajya amashirahamwe aza kubaka ajya amabarabara ajya amashirahamwe aza kubaka ajya amahopito ajya amashirahamwe abesha ngo aje gukora ibikorwa by'iterambere runaka. Wibaze ko ari urukundo bakunda bakungumane rutuma baza hari? No, nuko bazi ko bagiye gutarasa ajya amabarabara bagenda batwaye ubutunzi kama bwa Congo. Barazi yuko baza kubaka ajya amahopito bakagenda batwaye ubutunzi kama bwa Congo. Kubera ko se uyu president atotuma basagira échange ababwira ati OK fais-moi ceci et moi aussi je vous fais ça. Mu mabwira ndabaherezi ibi nibyo yakagomba gukora kugira ngo yubake Congo. Voilà, akaro kari très simple iraba Kagame yubatse u Rwanda mu butunzi kama bwa Congo. Yarubatse igisirikare ciwe akoresheje ubutunzi kama bwa Congo. Mugabo Chirombo byamunaniye kubaka igisirikare ciwe akoresheje ubutunzi kama bwiwe. Kagame yubatse igihugu ndabwo igihugu yarondeye amakooperation henshi atandukanye yiprotect ubutunzi kama bwa Congo. Mugabo le vrai Congo benebwo byabananiye kubaka igihugu cyabo. None twotera imbere gute? Ndabure kwivugana gashabu kenshi cyane. Oya ari ibintu babaje mu byukuri bigora umuntu kwiyumvisha. Oya nibitahuri bigora umuntu kwiyumvisha. Congo nta mukongomani n'umwe yakagomba kuba akominduru arira ugacubona gaho mu Rwanda. Donc u Rwanda basimanye n'ibindi bivuge Congo iri mu Rwanda none u Rwanda rwo Congo inshuro 80. Donc 80 fois le Rwanda égale le Congo. Sivyo ugacubona agahugu nkako kariko karabizi yashu igihugu nka Congo. C'est une honte. Nukuri birateye isoni. Mes chers amis congolais. Non, c'est pas les Congolais gusa. Ababantu bose hari akantu basangiye. Bon, benshi kamvuge benshi reka generalize. Nibave mu mitiro barimo. Amase ya kera ntagiho mu rutaro. Nibave mu mitiro barimo barabe ahantu isigeze. Kagame nta nguvu afise zo kuba yogira ko nguko ayigize. Wapi? Nuko abakongomani bari mu mitiro byinshi. Donc bariko bararota. Nkamwe bakukura mu mitiro. Kagame nawe nyine bibona yuko atacu yaramaze. Inguvu ariko aragaragaza kuri Congo zocika ubusa. So niyo mpamvu rero iyo ndiko ndavuga cyane ibintu bya Congo n'u Rwanda sometimes birambabaza vraiment. Birambabaza birantera inzigo kubera yuko sinzi kandi nagahohotero sinzi kandi nakabonero kubona gaho mu Rwanda kakifatira mu gwara igihugu ega Congo ni continent. Ubundi Congo ni continent. Ugacora gaho gatoya gafashe Congo uko kigombe. Mukuru ashaka gusanga ari byo bavuganye kuko urumva neza yuko Chilombo ariko araba nta kintu kimwabona. Babivuganye gute? No nizo ni bagacaba ko baragwana. Nizo ni imviri. So reka tuyange ikiganiro kumbure. Tuyange ikiganiro kumbure navuze byinshi ariko ico ngomba kurangiriza ko ni giki. Buriya Congo igihugu ca Congo ndavuga abakongomani aho bari. Nibagabanure ubunebwe. Bagabanure
ugufyinata kuko ugiye kureba abakongomani ahantu bari ibihugu byose baba barimo n'abantu nta nzigo bagira franchement abakongomani n'abantu bakundana n'abantu batikoraho niyo mpamvu rero u Rwanda ruriko ruraprofita ayo makarite yabo rugaca ruyabyaza umusaruro kujya kundura abanyama niba abantu batagomba kuba bopfira igihugu cyabo wewe mubwire Rix starehe abakongomani niko bimereye kabisa njye none nabonye aka video ko umugore aravuga ni nta mugabo uzose wakubita umugore mu nzu none ako nyine tukagaruka ko kajya ka video umugore abonye ingenda ya M23 iriko irabacuna bufuni na buhoro sivyo icuna bufuni na buhoro abakongomani bose harimo abana abagore abagabo sivyo hama gacubona umugabo ari inama dugije ukuboko akubise umugore w'ibikofu umwe M23 ari hari izo nguvu kataze ka M23 so nibareke rero gufyinata ubundi igihugu kiragwanirwa igihugu kiragwanirwa igihugu kirigugwa igihugu ntabwo gitogwa ntigitogwa mwibarabara jamais igihugu utagisese amaraso aribwa n'imbwa cyangwa ukaja kwibwa n'ibikona ku gahinga so rero igihugu kiri sacré même la bible le dit kera abami ba Dawudi bande ba Salomo ba Samuel bande baragwanira igihugu neza cyane Imana ikabana nabo baragwanira igihugu none kubera ko uyu munsi tugomba gukuraza amaboko kibaza ko bizava mu jibikoroke jamais Imana ifasha uyifashije dufukame dusenge mugabo dukoreshe n'ubwenge n'inguvu tuzishiremo sino nitwagumuku akarere kacu nikazopfa kanose amahoro jamais kuko hariho akagwi k'abantu bakeneye kuguma bari hejuru y'abandi still abari ko bararenganywa badahagurutse berekana karenganywa ariko barahura nako nta mahoro tuzopfa turawose hano kenka bisigure ko rero Kongo itazoronka amahoro mu gihe nayo idahagurutse canke ihagurukana n'abasuda bawe kugira ngo bagwanye ngo none Kongo ronka amahoro bigenze gute yatanze ukuboko kugira ngo hage imbabazi nkunze kuvuga agaca buriya umwansi w'inkoko sagaca niki umwansi w'inkoko nizijya nyama zayo itagira inyama nagagira umwana none itagira inyama gaca ko yironde ko yiruseko umwansi wa Kongo rero n'ujya gutari bwawe babukoze kino kuri inkoko yirinda kontra gaca n'abariko na Kongo ikingira ubutunzi kama bwabo ntabwo ari ubundi muraza gukingira ubutunzi kama bwa Kongo kubukingira rero ni kugira abasirikare b'igihugu canke babigenze d'abord nibareme mu bakongomani bose umutima wo kundi igihugu cyabo bumve yuko no gupfa bopfa bafiriye igihugu niyo patriotisme apana kwita abawazarendo kwizina nibagira ubuzarendo mu mitima kandi ubuzarendo ntibwe mu kagwi kanaka bube mu bakongomani bose umukongomani wo muri Uvira yumva yuko umukongomani wo mu Bubembe agize ikibazo n'abagize ikibazo yumva yuko umukongomani wo muri Goma agize ikibazo n'abagize ikibazo umukongomani ni Badorite cyangwa mu Kinshasa yumva yuko yohaguruka akura indege akaza muri Kivu kurwanira Kongo mugabo ntibagora Kongo nabisubiye mu gisabasirika irimo 80 fois le Rwanda 80 plus fois le Rwanda 86 merci beaucoup mugabo n'abasirikare ba FARDC bari mu ntara ya Tanganyika hafi ya Kivu nabo ndumva baje kurwana abari Manyema nabo ndumva baje kurwana rero bakeneye ko ngira amahoro gute n'abakongomani ubwabo nyene batagomba kurwanira Kongo aha rero tuko turavuga ibi harabibaza ngo hari inyungu runaka tuko tubironderamo canke iki jewe inyungu nuko numva ko abakongomani batekanye kandi bashoboye kurinda umutekano wabo ibyo n'ibitwara bice mu natwe ngamu Burundi twabiciyemo twamize inyekera ku mutwe mugabo harageze igihe haba ahantu bitanga baravuga bati ase reka twemere dusese amaraso yacu kugira ngo abana bacu n'abazo dukomokako bazoe mu mahoro igihe rero niki ku bakongomani bahaguruke bose harageze ko abakongomani nabo bahaguruka ibitambo bitambwe
amasacrifice ahabe kugira ngo abazobakomoka ko bazo mu mahoro n'umutekano sina bitameze uko ibihe tangabo n'ibindi bazokwama bisanga mu bucakara bakajya gatoya mu Rwanda birumvikana cyane urumva neza ko tugiye ibintu byinshi bigenda bitandukanye kandi ni n'umuco kubaka ngomani urumva bavuga ngo uri gito cyane ubwira gito cyanje tundi tumbireho ndibaza babyumvise cyane kandi agushimiye cyane bwana Mutesanguzi kuri byinshi bishikiriza reka ndagushimire kuri uyu mwanya tumaranye kumbure n'ibyadukunze tuza kubana n'ibindi murakoze cyane turagushimiye cyane yabyumva mu mutima nongera nshimira abakunzi ba televiziyo yacu yaga nawe aho bari bose abafashe umwanya kugira ngo bashobore kumva kino kiganiro tubibutsa ko twabasigiye ikibanza cyo commentaire kugira ibyinziro byanyu n'ibibazo byinshi mugira mubyandika turabisoma aho tuzobyishura RMC Benita reka ndababwire ko ndabakunda cyane naho ciao ciao